Shalom shalom padre. Shalom, shalom, mukundwa wa Kristo. Turi kuri Action Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, ukwemera kuvyara ubuzima. Turi ku munsi w'Imana, umunsi w'akanyamuneza, birakwiye ko turirimba. Numva kamwemwe kasaza umutima mana yanje kuko nje ngaha mu ngoro yawe ngo ndagusenge ninazi izina ryawe kuko nje ngaha mu ngoro yawe ngo ndagusenge ninazi izina ryawe. Pati, amajambo y'Imana kuri uyu munsi w'Imana yavyuka muri wewe, dusangize dukeya twotuma tumariye indwi mu kanyamuneza. Ego cyane, murakoze gose. Nsubire ndamutsa abakunzi ba Action Vibes TV. Reka ndababwire, mbanze ndababwira aho ayo majambo yavuye, muce muja no kuyisomera. Ijambo ryo mu gisomwa ca mbere ryavuye mu gitabo ca kabiri c'Abami kigabane ca 5. Muragisoma cose. Tusengesha izaburi ya 97, umukama aramenyesha intara z'amahanga yuko ari wakiza. Igisomwa ca kabiri tugikura mu ibaruwa rya kabiri umutumwa Paulo yandikiye Timote. Nitubere Kristo inzigamabanga z'imisi yose. Nitwaba twarapfanye nawe tuzorambana nawe. Nitwaba twararinze amagorwa hamwe nawe tuzosangira nawe ubwami. Kuko ijambo ry'Imana atawushobora kuriboha. Inkuru nziza nayo twayikuye mu nkuru nziza nk'uko yanditswe na Luka, ikigabane c'17 kuva ku karongo k'11 gushika ku k'19. Mu gihe Yesu ariko aragenda i Yerusalemu, yaciye ku rubibe rwa Samariya n'Ubugarire, ariko araca mu mihana yaho. Hakaba hari abantu 10 bagwaye imibembe baza bagana iyari, bashira ijwi hejuru bakiri kure bati, Yezu mwigisha, tugirira ikigongwe. Nawe ngo ababone arababwira ati, nimugende mwiyereke abasaserdoti. Nabo bashitse mu nzira babona bakize. Umwe muri bo rero ngo abone yakize, aca asubira inyuma, aza yishongora aninahaza Imana. Ashitse imbere ya Yezu akubita ibipfukamiro hasi, amukurira ubwatsi. Kandi uno yari umunyasamariya. Yezu rero arabaza ati, mbega ntibakize bose uko bari 10? None se babandi 9 bari hehe? Nta wundi yoboneka ngo agaruke aninahaza Imana atari uyo munyankiko? Araheza mubarira ati, va hasi ugende, ukwemera kwawe kwagukijije. Iyi ni inkuru nziza ya Kristo. None mukundwa w'Imana uti, iri jambo ryavyuye iki muri jewe? Reka ndabasangize dukeyi, hanyuma rero tuvangane n'ivyo abatumwa b'Imana bazobasangiza mu maparuwase, mu dusengero, muninaharizamwo umunsi w'Imana, muzobandanya mujamwo no kuninaharizamwo umukama. Icyumviro ca mbere, iri jambo ryavyuye muri jewe cyane, iri jambo ry'inkuru nziza. Hari igihe abantu tuba kumwe ukamengo turabagenzi, ariko gusa ari uko duhuriye ku magorwa. Ayo magorwa akacanyegeza agatima ko gukumirana kari muri twebwe, agatima k'urwango kari kuri twebwe. Urumva ntibuba ari ubugenzi ko ayo magorwa havuye kagatima ko gukumirana kaca kagaruka. Urumva abacumi barimwo abayahudi bakabamwo n'umunyasamariya bari basanzwe bankana, ariko ko bose babakura mu mibano, bakabakura mu makominota aho baba, bakabaterera ku rubibe, barahujwe n'ayo magorwa ukamengo bari kumwe. Ntibahuye na Yezu,
akabagirira ikigongwe, bagiye mu nzira bagakira. Je nibaza ko bageze mu nzira baca bavuga ati kandi wewe ntiducana uwaka uri umunyasamariya, kuko abanyasamariya babafata nk'abantu bahumanye bagiye gukorera ibindi bimana. Ati wewe ntidukwiye no kubandananya urugendo. Nibaza ko bakize ku mubiri, ariko rwangu ntabwo bakize, ya macakubiri ntayo bakize. Kumbura cyane ati ntukwiye no kuza we uze kwiyereka umusaseredoti wagitwarirewe, mwagiye mwamenje mwikuye ku mana ya Burahimu. Urabona rero ako kantu kadufashe kuzirikana ku bugenzi bwacu. Iyo ubugenzi bwacu budashingiye ku mana, budashingiye kuri Yezu, usanga ari ubugenzi umwe wese arondera utunyungu twiwe. Iyo utwo tunyungu tubonetse, ugasanga ari ubwo bugenzi burasambutse. Ari aha twirirwa turumva bari abagenzi bameneranira amabanga yose, kuko ubugenzi budashingiye, butari mu muco, budashingiye ku mana, buba ari ubuzosambuka umunsi urizina. Ikindi ciyumviro nuko kwibuka yuko ubuzima nyabuzima buri mu mana, buri mu mana. Uyu munyasamariya arakize ku mubiri. Uru rukiza rwo ku mubiri nurukiza novuga nti rwigize inyuma urupfu. Ego, rwigize inyuma urupfu ni naco gikorwa c'abaganga. Burya abaganga nukuza barigiza inyuma urupfu, nico bita mu gifaransa guérison. Iyo rero barayironse, ariko ntibari bwaronka urukiza. Uyu munyasamariya rero yaronse ako kantu. Uyo muco umubwira tujya muntu yababwiye ati genda mwiyereke umusaseredoti, niwe musaseredoti mukuru, niwe soko ry'urukiza ruza rudukiza n'urupfu. Nukuvuga iyo agukijije urya ntubugisubira gupfa, n'ubwo rupfu rw'umubiri ntaco rukugira. Urumva babandi bakize ku mubiri gusa bagiye ku basaseredoti basanzwe basubira kubandika muri kominote zo ngaha ku isi, ariko ujya munyasamariya aramenye uwumwandika mu iparadizo. Nico gituma rero ubwa kabiri Yezu acamubwira ati haguruka, ukwemera kwawe kuraguhaye urukiza rutazosubira gupfa, atakizosubira kuruboha. Ubwo rukiza nigo Pawulo yahuye nago ku nzira y'i Damasi, bituma uyu munsi abwira Timoteyo ati uyo Yezu uramugumya, niwe buzima, niwe rukiza, niwe mukiza. Kuko urukiza atanga naho mboshwe ndi mu gasho ntirushobora kubohwa, kuko iryo jambo ry'izuka riguma ribandanya rikiza no mu gasho aho yarari yaguma aninahaza rimenyesha. Yezu ntawe ugishobora kumuboha. Iyo tumwakiriye ni ingwara n'uruhamo nta na kimwe kikiba gishobora kumwica muri twebwe. Rero muri ino ndwi tugende ntitugume gusa ku by'inyuma, ntitugume gusa kuri ayo masengero tuza gusengeramo, tugende duhure n'uyo musaseredoti mukuru, duhure n'uyo Yezu agira ikigongwe, n'uyo Yezu aduha urukiza, atari urukiza rw'agateganyo, oya, urukiza rw'ukuri ruduha amahoro no muri ibyo byose byoza bitubangamira. Tugaheza tukababarana nawe, kuko duheza tukarambana nawe, tugaheza tugasangira nawe urugamba muri ino si, kuko duheza tugasangira nawe ubuzima budahera. None utwo dukeyi duheze tubafashe bakundwa b'Imana mudukurikirana kuri Action Vibes TV gutambukira mu muco w'umukama muri ino ndwi. Ntihagire igisubira kubaboha. Mwibuke kuninahaza umukama, mwibuke gukengurukira Imana y'ukuri imwe. Nahamani yamenye akavuga ati ndamenya Imana mu gukiza, itarinda amahera, itarinda ibyo tuyiha, kuko ibyo byose ibifise.
ngico ico numva nobasangiza mukundwa wa Kristo. Yemwe n'umunsi w'Imana wo gukura ubwatsi. Rwose cyane. Tubyine gato. Ego. Wadukoreye byinshi tutabikwiye, watubereye Imana muri byose. Mana sengwa na bose, shimwa na bose, isi yose nitazire izina ryawe. Sengwa na bose, shimwa na bose, isi yose nitazire izina ryawe. Pati, duhezagire kumwe n'abakunzi ba Action Vibes TV. Ego cyane. Mukama, turatakambiye inganji yawe twicishije bugufi, nk'uko uyu munsi waduhaye guhura nawe mu ijambo ridusubiza umwizero, tugahura nawe mu mubiri n'amaraso byawe, n'abariko udufasha Mukama, uduhingabirano zidushigikira umwanya tukiri hano kw'isi, ubandanye udusangiza ku kamere yawe y'Imana. Imana mushobora byose rero ibahezagire bakundwa b'Imana, mugume mu muco wa Kristo, mubandanye muninahaza Imana ku byiza idukorera buri munsi, ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen. Amen.